hajya umuhira yari yabuziki ikintu yari yabuze cyari gutuma agenda ku fyeta hanze cyari kihevye kure je ko ntazi kungene ameze mu misi heze cagihe igihe atashe mwijoro uri muhira sinagize ngo ngira ndamuvugishe ukanyamirira kure ngo nindabigende ko bukebuke none ntubona ibintu azanye ntubona inyungu y'ivyo yari yagiye kudandaza iyo ariyo azanye oya mushingana banza utenyenye gato ico nikorera Yesu Kristo ngo hano mwami ngo hano nkwibarize ngo hano nkwibwirire Bikira Maria mawe ngwino ndakwitumire ugende umvugire ibi bintu kwizina rya data n'iry'umwana n'irya mutima mweranda amina unyumve umpera amahaza cyangwa ubushuri batume baba bane mimi abavyarire rimwe kugira ngo umushinga ntahe wanje umwe amufata uwundi amufata mima heke abandi mugirene murere kuko jewe aho ngeza nari navuze uyu mushinga ntahe wanje n'umukobwa mimi ntibumva na gato muce mwonka nizera ko Imana yavyumvise Sheri ngo dutahe ariko nubwo biruko ndabona mu bwenge nawe wenyene urarabe neza Imvururu mu miryango imvururu mu babana imvururu mu miryango imvururu mu babana yewe wasiwe Allô? Yes, ashimwe cyane bon fils. Shaje n'amahoro. Makesha. None hazotangura makesha canke nikikorane? None urinda kubaza? Nagiratse ko je ntegerezwa kubibamwo byose. Ahubwo muragwiza intebe ndiko ndatumira mugikorane ntituzoronka twicereka abantu. Oya umva nkubwire iki gikorane c'amashimwe y'uno mwaka gitegerezwa kuba exemplaire. Abajene abakuze bose bategerezwa kuba bahari. Turi mu kazi kose. Sawa rero heza gipo. Okay. King, umeze gute? C'est bon? Ok. Urakoze. Uyu yitwa Mimi Mihaye n'umushitsi wanje. Hama Mimi. Urya ni Sabas ni mwene wacu. Iciza n'umukizwa mugenzi wawe. Uko rero reka mu muratera inkuru kuko ndazi muraza guhuza ivyumviro. Naje ngiye kwitegura ndaje. Okay? Karibu.
Isashimwe cyane. Ahimbazwe. Karibu. Murakoze. Karibu cyane rero muri Sanze. Murakoze cyane. Okay. Sinomeze neza. Turashima Imana. Sinzi nkawe. Natwara amahoro turashima Umwami Yesu. Okay. Hama umengo Chris numvise avuga yuko usanzwe uri umukizwa. Usengera hehe? Oh. Sengera kuri Gerzo des Âmes Nyakabiga. Ndahabona ahantu batambiye isirimba ushika naho. Nawe musengera he? Jewe nsengera muri GLM Gospel Life Ministries Mucarama. Natwe ni nka kujya guhimbaza gutazira ijambo ibintu byose biba bimeze neza. Rero Gerzo des Âmes naje mu bisanzwe narasengeye. Ego ni nk'umuhira. Ahubwo rero miriwe mpishije. Kuri eglise twebwe turafise ukuntu haba ibikorane byo gushima Imana ku mwaka ni gikorane ngaruka mwaka. Rero uno mwaka turafise ikorane usanze nako ndavugana n'umu type yitwa Bonfils. Rero nagira no ndagutumire kaze uzoze kubana natwe tuzotangura muri veye yo gusengera cyo gikorane mu nyuma tuzatangura ikorane tuhora tugira ibihe vyiza ibihe vy'impemburo ibihe vy'ijambo nyene urumva guhimbaza no gutazira mu buryo bwiyaguye mu gusenga hahandi nawe wumva kabisa yuko wuzuye. Ubwo rero ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nanzingo ngo hari umuntu yo kwanga ubutumire. Mu kintu cya mbere nkunda kuba mu nzu y'Imana cyane. Wow. Rero nzoza atakirinze kirasabwa. Ahubwo rero hariho n'udupublicité tumaze imisi turiko turaca ku mbuga. Sinzi yuko tarabona akantu kameze nk'uko kafishe kayo. Uyu n'umuhost yitwa Pasteur Aimable. Hanyuma unuzotugaburira ijambo yitwa Sibomana Kevin. Aba n'umugore wa Yumbe hewe. N'abandi bazo bahari. Umve aba rero mu gutamba baraguruka. Amahoro. Yego n'amahoro karibu. Umeze neza? Yego sawa. Okay. Woni yanko. Yego. Ni dusanzwe tubana nyene. Ya. Nice. Hama rero nkuko nariko ndabikubwira ni karibu cyane. Nuko ndazi yuko uzoheza giko. Abantu bahora bahaboneye ikiganza c'Imana. Imitima ikaruhukira tugahazwa ijambo no kuvuga ngo sibihe ukwiye gusibamo. Ntugisengere nzoza. Ashaka rero cyane. Mimi ninombwiza ukuri kumba rusanze umunyangeso mbuko urafise inda cyangwa madama arakubeshera. Anko aho ngeze numva nifuza kwisibasi yo kwasama ikamira kuko numva atakintu na kimwe imaze kuri yo. Basi nopfuma nipfira kuko numva umenga nta kintu na kimwe mbereyeho. Mimi ibyo sivyo nakubajije. Urafise inda canke nta ufise? Ego anko ndayifise. Naragize ibyago. Mimi ntaco ufise wiregutse. Mva maso ugende. Urampemukiye kandi urampana amaje. Imvururu
Mimi, ivyo wambwiye navyumvise, ariko hari ikintu kimwe ushaka kwisabira. Iyo ndufise shaka uyegeke kuri Sabasi. Sa Chris, uvuze ngo ivyo bintu ntibishoboka. Uvuze Mimi, Chris nawuzi. Chris ni indi numero. Chris, urazi ubunyamaswa wankoreye, untera inda wafashe ku nguvu. Uyu munsi ushaka ngereka icyaha ku kindi, nje kubesha negeka inda ku muntu atari nyeneyo. Nubwo wankubaguye, genda umukobwa yubaha Imana. Forget. Ivyo bintu ntabyo nshobora gukora. Okay. Nimba wahaze ubuzima bwawe, nimba utagishaka kubaho, wihende uzokora ikintu ntakubwiye, niho uzombona. Uzi impamvu niko ndakubwira amajambo wanyu? Nuko Chris atakintu na kimwe atinya kwisi. Wewe rero nta hantu na hamwe uwo mpubwira jewe nta gusanga, ahubwo kora ivyo niko ndakubwira. Chris, reka kuntera ubwoba. Jewe Mimi sinkangwa n'amahene n'impere zaturutse. Nimba wahaze ubuzima bwawe, ureke gukora ivyo niko ndakubwira. Ariko nimba ugishaka kubaho, utegerezwa gukurikiza amategeko yose nzoguha. Kandi no wakurikiza ivyo niko ndakubwira, wowe n'umwana wawe ntaco muzomburana, kandi muzobaho neza. Wanashaka ivyo byose no kubw'inyungu z'uwo mwana. Mimi, karibu iwacu kandi wisange. Chris ni musaza wanje, ngira urabizi. Yarambwiye ko byashitse aragutera inda, kandi nibisanzwe ntidukenye Mimi. Antuka tuzogufasha ubeho wishimye. Na Chris si umwana mubi, ariko uranyumva? Uzobaho neza mu mahoro n'umutekano. Hanyuma Mimi, uzobaho wishimye kandi neza, ntacyo uzobura. Ntituri abana babi, ariko kugira ivyo byose bishoboke, tubumwe dusenyere ku mugozi umwe. Uranyumva? Hari agakino ushaka dukina Mimi, ako gakino kakakunanira ukihenda, papa andi akazomenya yuko hari ivyo turiko turamubesha, uzoca wimba wigera kubera bizokugarukako. Ariko ugakina neza, ivyo tukubwira ukavyemera, uzobuganyije ubuzima bwawe bwose. Uravyumva Mimi? Uravyumva? Gezaho izo mvururu. Okay. Chris, genda uhamagare King Sabasi. Nyaruka. Imvururu mu miryango, imvururu
King icharawe nyene ni bon. Aleze. Ni mukizi wa mugenzi wawe King Sabas. Okay, thank you. Meze neza rero. Turashimye. Kaze kandi. Murakoze cyane. Chris, kutazimanya umushitsi wawe. Karibu she. Pant. Karibu. Twarose umushitsi. N'umukizi w'abasingana na King Sabas. Chris, oui. Ni fresh. Charanyemeshe. Muguwe neza. Ego turashima. Okay. King Sabas. Simana umushitsi wawe. Umukizi wawe. Amasheri. Ujya yitwa Mimi? N'umugenzi wa King Sabas. Ngo ni n'umukunze dawe. Sinzi ko ndabihanganisha. Uyu muhungu wawe yamuteye inda. Ariko kandi ishushu nibisanzwe. Namaze kubaremesha umwana n'imigisha nta na kimwe. Namubwiye na King Sabas katangorane umwana tuzomufasha kandi nibaza yuko nta ngorane n'imwe bro. King Sabas nukomeze urambabaje kandi utakaza icyizere nanda gufitiye. Oya nta na kimwe kandi King Sabas umviriza ugomba wihakana umwana ari mu nda waruzi yuko yovuka kwa ubuzima bwiwe bwose nta soni hamangura umukizo we. Bro, nukuri wihangane. Ariko mwebwe muri abantu bakuze umwana ntiyo bananira kurera. Ampresi twego umuryango tuzoba duhari tuzobafasha. Mukobwa byagenze gute? Gezaho izo mbururu. Gezaho izo mbururu. Irekere mwana. Byose ntabihejeje. Ukuri kurazwi. Nakumvise. Kandi na Sabas si umwana mubi. Ndazi nawe nyene azubitahura. Tuzomwumvisha. Sheri nawe je byose nabimenye navyumvise. Hoki tugende ndagusigurire neza turike kuri gwa turababuza amahoro. Genda uruhuke urarusha. Sivyo? Ndakwiganira byose ntugire ikibazo. Okay. Ko waye amaboko nk'utwawe n'uruzi. Kaneza uwo mukunzi wawe. Gezaho izo mbururu. Gezaho. Mamandi. Sabas nukomeze. Inda mu rugo rwanje. Kwa papandi. Ivyo bintu nivyo baho. Ya. Sabas aramwe mu bagabo. Aramwe mu bagabo anyambitse ibara jewe nzoca he simbona ndi ngiye guca. Ivyo sindabitahura na gatoya.
Sabasi nizeye nk'umukizwa je nemera inda mu rugo rw'iwanje amprise gitwarira no kumbe n'inzoka amprise ncagwazi uramaze kubona ncagwazi iki yahanira hinduka Sabasi arahinduka sheri hari ibintu nibutse ku kazi hari ibintu bitariko biragenda neza Sabasi hari ibintu ndiko ndaraba amaraporo ntariko ndabona neza ariko ngira ndamukurikirane Sabasi wowe ntanguye kumumenya ahubwo nshobora gusanga twaraninjiranwe tutabizi rero ngira ndamukurikirane ikibe giye kubona azicuza ko jewe ndi onkre wiwe ngoma ndamukorera ikibi aziyicuza mu buzima bwe bwose. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe urazi ko mwafashe muri famiye mungirira amanama ngo nankabi wanyoke ubu rero ngo iyo Sabasi agomba amara amazi kumugaragara izuba riva jewe Imana senga yamayumva kandi rishura. Umviriza mw'abanyakibimwe mumenye neza ko igihe cyose Imana ishaka kureka guhorera no kwirengagiza abarengana uyu King Sabasi murenganije mumenye neza ko nimutihana Imana izobahana nk'abagesera. Umva nta jambo twagusavye wumvise ibyo sister wanje yavugiye hajya ni wihenda ugaca kubiri nivyo wumvise niho uzomenya umuryango wacu ko ruteye. Gezaho izo mvururu Gezaho izo mvururu Gezaho izo mvururu